Ndabaramukije mwese abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose. Ndakutumiye kana subscribe niba utari bwakanda subscribe. Ama commentaire yawe ni nkenerwa cyane kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byose bica kuri Eric Burundi TV. Kuno mwanya ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Ndi kumwe na Prophet canke Apotre David. Numwe mu bakozi b'Imana bamaze kuvugwa ko byinshi cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Ndibaza si incuro yawe ya mbere mubonye cyangwa si incuro yawe ya mbere wumvise ino zina. Harimo n'ibitangaza byinshi tuza kuyaga ko bimaze gukogwa nawe cyangwa baze gukorekera muri Foursquare mu rusengero asanzwe arongoye. Ati yambo umukozi w'Imana amahoro cyane. Bwa mbere na mbere nsabye ndamukiriza abantu bari kuraba muri kano kanya. Shalom shalom. Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Pasteur David Nyokwizera. Sanzwe ndongo ishengero rya Foursquare Gospel Church. Okay. Manukiye ku bya kabiri. Ego murakoze cyane. Cyambe na bena nshaka gutahura ko ndamaze kuvyumva cyane. Itandukana hagati y'izina Apotre na Pasteur. Bitandukanye gute ko ndabonye muri presentation wakoresheje Pasteur mugabo benshi bakuze nka Apotre. Ubutandukanye buri he? Amazina ya Apotre, Pastori, kuvuga ati Pastori ni nk'umwungere arongoye ishengero, ayoboye intama z'Imana. Apotre ni intumwa y'Imana, numuvuga butumwa akora agenda. Ibyo amabango yose rero ndayarimo ndayakora. Murakoze cyane. Bimwe mu bintu bisanzwe bivugwa cyane hano mu gisagara cya Nyanzarake no mu cyungararo yaho ko turakunze kumva wasohotse n'igihugu ugenda kuvuga ubutumwa. Twashaka kumenya ibitangaza nk'umuntu gukira umugera wa sida, ibitangaza by'abantu baza bafite ibitwaro myinshi kubohokera mu rusengero rusanzwe urongoye rwa Foursquare. Ni ibintu bimwe bisiga ubwenge abantu benshi badatahura. Twashaka kuduha umuco kuri byo. Ibitangaza biraba kandi birakorwa kuko ibitangaza si umuntu abikora. Ibitangaza bikorwa n'Imana. Kanatsinda ariko aragenda yavuze ngo ndabasigiye ibikorwa kandi muzokoreshwa ibitangaza byinshi n'ibyo ntigeze nkora. Rero kuba dukoreshwa ibitangaza abantu bagakira indwara z'imigere ya sida, ibyo urabizi ko tubifitiye ubuhamya. Hari n'uwafashe ikiganiro yashinze naye indwara zitandukanye z'abantu barozwe n'ibindi. Turabisengera mu izina rya Yesu ko yavuze ati nimunyizera muzobwira umusozi uranduke utererwe mu kiyaga. Rero dufise kwizera yuko ikintu cyose ugizemo kwizera n'umugwayi akizera arakira mu izina rya Yesu. Dushaka tuje kuraha abantu benshi bakunze kwibaza ati mbe ni kubera ko ivyo bitangaza bidakorekeka bitabera mu masengero nka za Pentecoste za Ezebu amasengero amwamwe tuzi bavuga amasengero y'ibihanga ngakuze cyane ariko bikaza gukoreka muri Foursquare biva kuki? No kuvuga ngo amashengero yose dusenga Imana imwe kandi twizera umwami umwe. Rero kuba ibitangaza biguma bivugwa ahandi suko mu yandi mashengero bidakorwa. No mu yandi mashengero birakogwa gusa nuko kenshi batabicisha kuri ngurukana bumenyi. Birakogwa cyangwa ugasanga ntibashingana intahe. Muga natwe nyimba biriko biravugwa cyane nuko na cyane cyane dufise amasengesho dufise akarago kabohorezwamo abantu. Rero ibitangaza bibabako bavuye mu yandi mashengero intahe zikaca zishingwa. Dushaka tuze kuri iki naco cyo masengesho. Biravuga ko hano muri Foursquare haza igitigiri cy'abantu benshi cyane baje mu masengesho. Ariko bamwe muri bo ntibakunze kuvyerekana yuko baza mu masengesho. Bamwe barinyegera, abandi ntibabikunze mu ncamake kubishira umva kuvyerekana. Lil kubgawe ntubona ko bamwe no kudakira muri bo biva mu kuza mu masengesho binyegeje? Ni kuvuga iyo umaze kugenda ku muganga ubundabunda haba hari ibyo wiyotsa. Iyo rero benshi baza babundabunda no kuvuga ngo ayo mashengero bavamo babumvise ko bagiye mu yandi mashengero mu masengesho canke mu bicaniro
baca babahagarika. Rero benshi bagerageza kumva ati ariya naka yarabohokeyeho reka ngene nanje ndabiko ivyanje byotabagwa. Benshi rero baza muri izo nzira, bamwe barishurwa abandi bakadendebukirwa bivanye nuko baza rimwe rimwe baza banyegeye, ariko ico baciza suko bonyegera abantu kuko Imana ibibabona. Kandi bagiye mu masengesho ntibagiye gukora icyaha, baba bagiye kurondera Imana, kandi Imana imwe nayo ni imwe rudende tuvuga twese, nta mpamvu bogenda banyagiye, ahubwo bo bigaragaza nimba bamuhagarika bakamuhagarika mugazize ukuri, kuko ntagiye kuraguza. Kuko tumenyereye benshi baragenda kuraguza bari mu mashengero akomakomeye, bakaja mu bapfumu bakagenda, bagaruka bakabaha ibikorwa by'Imana, abandi bakabashira imbere kubera amafaranga, ubutunzi n'iki, kandi bazi neza ko bakora ibyaha bakabagumiza imbere. Urumva rero ivyo nibihwanye n'umuntu agiye kurondera Imana kugira ngo imuvure, kugira ngo mutabare imitwaro itandukanye, buvuma aho guhagarikira ukuri hakugenda urabundabunda. Sawa sawa, reka tuze kuri iki naco cyuko hari biravuga ko hari amasengero y'ibitangaza n'amasengero sinzi ukuntu bayita mugabo bimeze uko, baravuga ati ngo izisengero nizi bakoresha singene bavyita abadayimoni. Oya, bavuga bakoresha amasengero akunze koramo ibitangaza gusa. Bavuga ati amasengero y'ibitangaza nayo, mbere ukavuga ko hari abakozi b'Imana b'amasengero runaka badashobora kuja mu masengero runaka, n'abamasengero runaka badashobora kuja mu masengero runaka. Nkawe nka pastor ndibaza usanzwe urongoye urusengero ukunze kuja no hanze y'igihugu mu masengero atandukanye, ivyo uramaze guhura navyo? So abenshi barabikora ugasanga ntiwemererwa kugenda muri ndi shengero, canke nubwo ugera muri ndi shengero ntiwemererwa ko baguha igikorwa na kimwe. Muga nka jewe hano nkunda kugenda sinemewe, kuko icambere ndi mu ntumwa yavuze ngo nimugende mu mahanga yose, abizera mu babatize mu izina rya Data wa twese, abatizera nabo mubareke. Rero mfise uburenganzira bwo kugenda ahantu hariho hose nkavugira Imana, nta rubibe jewe mfise, nta madini, nta dini ndiko ndakorera Imana yo mwijuru gusa. Hari umukozi w'Imana yavuze ati ko narigeze kumikoresha ikiganiro, aravuga yuko mu gukizwa hariho ibintu umupasiteri ko yemerewe, umukozi w'Imana ko yemerewe gukoresha amaseremoni amwe kugira akiza umuntu. Seremoni inyuma yo gusenga yuko habaho n'izindi seremoni, gutanga ikimara, inkoko, intama, kugira ibi nibi. Umva benshi bakacavuga ati bihuriranye n'imyizerero y'igipfumu. Kuri wowe ubona gute? So hari ibyo bita gusengera umuntu cyambere, uramusengera atacu mwatse, agakira, akizera. No kuvuga ngo kwizera, bivuga ngo kwizera niko kugira gute kudukiza. Sino bijya byo kuvuga ngo tanga ibi. Oya, hari ikimazi, ico kimazi gitanga kubahereza, mugasi ico kigukiza. Ariko wowe kubgaho uravyemera ko bibaho? Yego birabaho mu mashengero yamwe birabaho. Kubgaho kubganje mu rusengero rwo usanze urongoye uremera ko ivyo gutanga ikimazi bibaho? Yego. Gukerera inkoko bijya bakoresha, nari kuvuga ivyo nyene, bijya bakerera inkoko bagakoresha yindi migenzo. Yindi migenzo. Ivyo iwacu nta bihari. Twebwe turagusengera ukizera mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma ugakira. Ivyo nangarutse ko byari ivyo nyene, ivyo uko hari abakoresha seremoni. Abo bantu bakoresha iyo migenzo bakavuga umunyu, ugira ibi nibi, ubanza no gw'Imana, ivyo seno bakiriro banza. Hari umupasiteri yavuze ko yigeze kuzura umuntu akoresheje umunyu, ngo yamanje gusengera ry'amazi, asengera umunyu, amemera ahantu umuntu arazuba. Birashoboka mugabo ari ubasha bw'Imana. Birashoboka ko abantu twahamaga gutandukanye. Niba Imana yiwe yamutegetse gukora ivyo, birashoboka bikaba byarabaye. Kubw'uremera ko Imana yanje, ego Imana nkorera, Imana nizeye, ntinyemerera gukoresha ikintu na kimwe ngo umuntu abohoke. Aho mu gace uherereyemo hari amasengero atandukanye. Yego. Muri ayo masengero urakunze gutumira bamwe basenga muri ayo masengero, ariko kenshi sinakubona ugendayo. Biravugwa. Sivyo biva kuko. So bivana no kuntu je ndakunda gutumira abashumba. Kirazira kugenda ahantu wirongoye udatumiwe. Ya, uraduheruka kwakira umvuga umukozi w'Imana akomeye ava Dar es Salaam, kandi wowe yasize antmaye ubutumire muri uko kwezi kw'icenda nsubirayo, nanje nje Dar es Salaam kuvuga y'ubutumwa. Kanatsinda seho gusa tuzoshika ni Zanzibar.
urumva imigenderanire ndagutumiye nawe bikaba ngombwa ko ntumira nta mpamvu ntazi mugabo utantumiye sinokwirongora kandi mafise ikindi gikorwa nkora. Tugaruka hano aha kumunzerero nguma ngaruka kuko niho hagwaje imitima abantu tugaruka aha yuko bivugwa yuko hariho gukoresha imiti y'ikirundi umuntu mu kwivura bamwe bakavuga si icyaha nko kwina umwana bijya bindi ngira usanzwe ubizi ati umuntu agwaye ukoresha umuti yume ari umufumyi ukuntu ibintu nk'ibi vyove iyo myizerero niyo umukristo jewe mu byo nigishijwe nibyo mpemu yera ntegeka no kugusengera ugakira ukizera hanyuma ntakurungika ku bitaro abaganga nta kindi babereyeho kuko abaganga bakorana n'Imana iyo yindi miti je navyo nokoresha. Okay, ikindi kibazo naco birashobora gashika umusore agakizwa? Yego cyane gose. Hari abapinga bakavuga ko umusore n'inkumi badashobora gukizwa. Barashobora gukizwa cyane gose bivana no guhamagarwa kwabo. Tugaruke kuri iki naco nyezina ikintu gisanzwe gikomeye cyane abantu benshi nabo barakunda kwibaza iki naco. Abakozi b'Imana ni bose bakorera Imana mukuri. Abakozi b'Imana icyo sinogeye harurako cyane kuko yaravuze ngo muci imanza mushoboye muci imanza mushoboye nini muzindekere. Nk'ubu je umukozi w'Imana abandi n'abakozi b'Imana twemera kandi dukunda nta shari ndabagirira cyangwa iki turabakozi b'Imana rero sinoshobora kumucira urubanza ngo mbega akorera mukuri cyangwa inakorera jewe niraba ku giti canje abandi urubanza n'ubw'Imana. Hari critique bagukritize ko kenshi ko umufunaso inkuru yavumye cyane kuva aho usengeye umuntu agakira umugera wa sida n'ibindi bitangaza byagiye bica mu rusengero rwawe. Eske umaze kumva witirirwa ko uri umufrimason nta nguvu vyo vyaraguciye? Vyampaye inkomezi zo kubandanya naciye numva ko ndi gihangange gikomeye byatumye numva imbaraga zidasanzwe z'Imana kuko aho hantu uciye bavuga ngo ujya n'umufrimason bituma biguha iyindi garade ni kuvuga ngo baguhongeje igarade peti no mwijuru baranezerwa bakavuga ati umwana wacu ari ku kivi kuko ndahamya neza yuko atamuti nkoresha kandi kuzimu ntazi ico nzi satani nuko anyanka kuko ndamurwanya nkamwicira misiyo yiwe rero nta mpamvu batonyita frimason barabinyita frimason anyita umusambanyi banyita amazina menshi ivyo rero ahubwo ivyo bituma babinabivuze kuri commentaire bituma nongeza amadegrade yo gukorera Imana cyamenya ko Imana iri mu ruhande rwanje mugabo atabivuze ndagira umubabaro nkavuga ati bwa bundi amavuta yasubiye inyuma na commentaire nabonye. Amasengero menshi barakunze kwigisha bavuga ati ronka umuduga ronka ibi benshi ntibizera iryo jambo bakavuga ko ari muri zimwe muri mwaye zo guhenda abakiriso ariko bamwe bakagaruka bashima icyo naco kivuga kwiki Imana yashobora kwigaragaza ikintu ku muntu yerekwa ku muntu rizomubako. Nebuka Yosefu yarageze inzozi abona imiganda imwunamira 12 baramunamira hasigara umuganda umwe kumbe Imana yari yamuteguriye ko azoganza igihugu iyo yapfisha ari yerekwa ntiyari kugera aho yageze muga yaremera avuga ati ndazigamika yerekwa ryanje. Rero umukozi w'Imana ashobora kukubonera ibigiye kukubako muri kazoza akavuga ati ndabonye ejo zo uri indege benshi Imana yabayanyeretse ibintu kuri bantu benshi harabona abwiye ati we ugiye kuzoronka imodokari yarakenye ubu yarayirose abona abwiye kuzoja hanze benshi bari muri Amerika bandi bari muri Canada. Imana rero ifise inzira nyinshi ishobora gukoreramwo uyu munsi Imana irakwereka ikintu ejo nucizera utitayeho by'abantu bavuga ugashika muri ya nzozi yawe wagenderamo. Amen. Kandi ntibigusaba ngo ucureka gukora urakora kuko utaza aho uzohurira n'Imana. Nk'ubu jewe mvugishijwe ko ngo ugiye kwakira iki ndacakira nkanacandika kuko ndazi neza yivuze izobikora. Amen. Sintegeye ngo izo bizova mu ijuru biva mu bantu kuko Imana ikoresha abantu. Inyuma yo gusengera muri Foursquare hari indi dini bifuza kujyamo? Idini so amadini ni menshi ni Foursquare ni dini mugabo gakiza ayandi wifuza abantemberera ngiye gutembera kuko twese ni Imana imwe
numva ko noja kuguruza ayandi mashengero ndondera iki, nta nyungu ziwanje ndondera, ahubwo ndiko ndigisha abantu kuja mwijuru. Ya yigize nubwo bavuga ati turayugaye, ndabandanya nsenga, ndasenga Imana ikanyoborera ahandi byemeye ko bugurura. Ego ya murakoze cyane, ka tubashimire ku mwanya dushoboye kuganira, ndibaza tuhigiye byinshi, tuhatahurire byinshi. Turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye. Murakoze cyane gose.